mu ntumbero yo gutanguza hamwe no kumenyekanisha icese bimwe mu binyobwa hamwe n'ibifungurwa bihingurwa n'uruganda Radifotrake ku muhingamo wo kuri uyu wa Myandagaro 2020. Ugo ruganda rwarashize habona bimwe mu bihingurwa n'ugo ruganda, insiguro y'ugo ruganda, intumbero yago n'ikiruraje ishinga, tubishikirizwa na Eric Nitanga, umuyobozi mukuru w'ugo ruganda. Nkuko Sebarundi yateye akamo ko twoshira ingufu hamwe mu kugira ngo bishobore kwiteza imbere, ni muri ntumbero Radifotrake Company dusanzwe turongoye biciye kuri visionnaire wayo yadukoranije kugira ngo dushire ingufu hamwe natwe tugishe tumari igihugu cyacu kibarutse. Radifotrake ni Rehoboth Agriculture Dental and Food Transformation Company. Abasomya babiri ya Rehoboth ivango ahagutse agriculture n'uburimyi, no kuvuga ngo Rehoboth ikibanza cyaguze ishaka gukora ku burimyi nyene na cyane cyane no mu guhingura ifungurwa y'ibyo turima. Nico rero muri make ikirundi Radifotrake gisigura. Intumbero yacu rero nuko umwana w'igihugu wese ugira amagara meza biciye mu gufungura ibifungurwa no kwihereza ibinyobwa byiza kandi bihinguwe neza birimo intungamubiri zikwiye. Aho rero bikamufasha kwikingira za ndwara zitandukanye ziturutse mu kunywa amazi mabi no gufungura. Abayobozi b'uruganda Radifotrake nabo bafashanya kurongora ikituraje ishinga sikindi nuko uruganda turongoye rwotera imbere gushika ku rwego mpuzamakungu, aho tuzokwama twisunga iyerekwa rya visionnaire wacu tutibagiye gufasha igihugu cyacu mu kurwanya twivuye inyuma ubushomeri, mbere gushikaho twibagiranwa mu gihugu cyacu, mbere tubonero n'akaryo ko gutandukira mu bihugu bibanyi ngo bikunde bimenyekane ko Burundi ari umutima wa Afrika. Aratuyagira kandi uko amazi bise Wori Water ahingurwa n'ugo ruganda, ikiguzi cayo nicatumye bayagurisha make ugereranije nuko izindi nganda zihingura amazi ziyagurisha. Twebwe tumaze gukora kamazi atagasebwagira, uzinze ko twashyize mu Cyongereza kugira ngo n'abanyamahanga bamenye amazi dukora uko yitwa, ubu twari badika amazi yera. Twakoze amazi kugira ngo koreza bene igihugu, ari nacyo gituma muzosanga ari ku biciro biri hasi by'abandi, bitavuze ko atari meza. Abahinga kugira ngo twemeze ko ari meza, abajeje kugenzura ibikorwa mu Burundi twarabaciriye kugira ngo bahinyuze twarihenze, ariko baravyemeza. Umuyobozi ajejwe ubuhinga muri ugo ruganda nawe akatuyagira ku bijanye n'icamwa ca pasteke hamwe n'akamaro kayo. Icamwa ca pasteke rero ndatangara cyane, mbere ino company yaje hageze ko benshi ntibavyitaho cyane, ariyo kuba iri kigurisha n'amafaranga nanje narumiwe uravye n'akamaro imarira abantu. Iyi pasteke igizwe n'amazi, ikagira ivyunyunyu bitandukanye bizibona kwa macupa hano biriko kuri etiquette, ifise amavitamine, ifise amasere minero, igizwe n'amazi aza gusukura umubiri, ifise n'amakarori, amaripide, za magnesium, potassium, za vitamine zitandukanye zose zirimo muri pasteke. Imana yabiremye kugira ngo bize bifashe amagara y'umuntu. Kubera umuntu rero agizwe n'ibyo afungura, iyo habaye karanse y'indya mu mubiri umuntu acagwara. Hari abantu benshi batazi akamaro ka pasteke, ariko pasteke ajya amazi yayo ageze mu mubiri arinda umuntu kurwara indwara bita kugumbirwa, mu gifaransa bita ni constipation, kubera atuma mu mara haboneka ibyo bita fibre, bigatuma umwanda usohoka neza atangorane yewereje ikiribwa cya pasteke. Hama ijya jaune ijya kurere igomba kumera ni rouge quand même, ariko itari fonce. Iyi rouge ipresenta vitamine A, iyi nayifasha ku bantu bafise ikibazo cy'amaso, kuko iyi presence ya vitamine A iyo yihereje rero icyo kibazo nizovukigize, kuko ni byiza kwikingira kuruta kwivura. Kubagira amakenga ku bijanye n'inkurikizi mbi zoba ziva kubo kwihereza ibinyobwa canke ibiribwa canke ibifungurwa bihingurwa n'ugo ruganda,
Eric Nitanga arabahumuriza agira ati muzobona ya Difotrac atari ititwa hori baza batubeshera nimba tuzokora ibijumu tuzovaka ibijumu vyera sivyo nimba tuzokora umuceri tuzovaka umuceri wejejwe nimba tuzokora amasabuni tuzoyita uko nyene turafise igituma rero. Uruganda rero rwa Difotrac kugira ngo rubeho rurafise uko rwabonetse tubiyagirwa na Major Ndikumana Gilbert umwe mu bashoboye kugira iyerekwa rya Difotrac aratubwira naho yakuye ico ciyumviro cyahavuye gihinduka ukuri. Iki gikorwa cyo kwiyumvira gukora iyi kampuni twebwe bivanye n'amajambo abavyeyi bacu baduhagarariye ku rwego rw'igihugu batubwira ni ukuvuga ngo ni byiza ko umuntu ashobora kuba ari umusoda agashobora kuba afise n'ikindi kintu akora hambavu y'akazi k'igisoda kuko igisoda uragikora igihe kikagera mu myaka runaka ugapasiyona ni byiza ko uba ufise icyo ushobora kuba warubatse hambavu y'akazi k'igisoda kuko benshi bavuga ngo abasoda bakora igisoda gusa nta kandi kazi bashoboye wowe umusoda ashoboye byose kuko niba ashoboye gucungera igihugu ashoboye gukingira abanyagihugu ni ukuvuga ngo n'ibindi arabishoboye mu gihe yoroherejwe kuko urashobora gushobora ibintu ntuworoherezwe. Je maze kuja kurwanira hanze muri Somalia inshuro nka 3 twahurirayo n'abandi bategetsi abasirikare abo tungana amajoro nkatwe abakoloneli baturuta meme n'abagenerali. Iyo turiko turayaga rero byarashika tubagirana ibiganiro turiko turayaga tukumva neza yuko bobo iwabo bageze kure ugasanga nk'umushefu aravuga ati jewe wacu ndafise iraro ry'inka 2,000 uce wumvira izo nka 2,000 uca wumva ko mbega amata zikamwa izo nka ajahe amavuta ava mwayo mata ajahe ugaca wibaza uti none abaragizi baziragira bangana iki agaca avuga ati je ndafise nk'abakozi bangana 50 canke 100 umwe ntari munsi yo guhembwa $50 twebwe tuyafata tukayavunja mu marundi ugaca usanga ayo mafaranga ni menshi tubona tuti finalema abasoda duhurira mu bindi bihugu ntibari mu gisoda ngo barondera amafaranga ahubwo bari mu gisoda ngo bakingira amafaranga yabo. Rero naho byabaye ngombwa nakugiye gutera umukozi w'Imana ndasenga Imana niho yamishurira ko bikwiye ko nkora igikorwa hambavu y'akazi ka gisoda. Mwomenya ko urwo ruganda rusanzwe rukoresha abakozi barenga 100 kandi mu migambi yago yakazoza rugategekanya guhimiriza abarimi kwijukira kurima icamwa ca pasteke gutyo imitobe ihingurwa n'urwo ruganda ishobore kuba myinshi kandi inashogwe hanze y'igihugu gutyo igihugu naco cisununure mu makori n'amatagisi.